rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko kasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza ciratiro gisanzwe gihurumbirwa cane, hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba hari karaoke, hari abazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba, tuza turiko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavangavanga muziki, aribo ba DJ, ariwe DJ Phil Bites, benshi muramuzi, hazoba hariho ko baragira karaoke ni Kabuz, ni Bravo hamwe n'abandi batandukanye, hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama, turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete, hari abantu batazi uruvyegete ubwo ari ivyo ndisera, uruvyegete n'ivyo kurya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mubifungurira muri ico kibanza ciza, muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashuri yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye, muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda. Banyakubahwa murongoye ishirahamwe Musumba Cargo, banyakubahwa murongoye ishure Pene International, banyakubahwa batumire biteka, bamenyesha amakuru bo mu binyamakuru bitandukanye, bafatanya bikorwa bacu, bashinga ntahe bafasoni, mwaramutse neza. Numunezero udasanzwe kuri twebwe nka Eden Global Travels kuba mwaduteye iteka mukitaba ubutumire bwacu, bamwe mugaheba ibikorwa bitandukanye mwari gukora no munsi. Turabashimiye cyane kuba mwatwitavye. Tubanje kubashimira kandi bimwe uvuye ku mutima ubwitange bwanyu mwerekanye mu gushigikira ibikorwa byacu by'uno munsi, byo muratwijeje neza ko muri kumwe nacu muri no rugendo rwo guteza imbere ibikorwa bya Eden Global Travels, kandi turabashimiye cyane. Iki kiganiro rero cyatunganijwe kugira ngo tubageze ko amakuru ajanye n'ibikorwa bya Eden Global Travels, imigambi dufise muri kino gihe hamwe n'ivyo twifuza gushikako mu bihe biri imbere. Kiraduha kandi akaryo ko kuganira no kwishura ku bibazo byose mushobora kuba mufise. Turakengurukira cyane abamenyesha amakuru bari ngaho uyu munsi, kuko uruhara rwanyu ni ntangere mu gushigikira, mu gushikana amakuru ku bantu no mu guteza imbere ibikorwa bifitiye akamaro igihugu n'abenegihugu. Tubipfurije ikaze mwese, kandi twizeye ko iki kiganiro kiza kugenda neza kandi kikavamwo ivyiyumviro n'impanuro byubaka. Murakoze cyane kutwitaba no kutwumviriza, murakoze. Hama reka tubandanye tuvuga mu ncamake icarico Eden Global Travels, ko muhejeje kumva ko iri ryari jambo ryo kubaha ikaze. Reka tubashikane tubabwire icarico Eden Global Travels. Eden Global Travels ni ishirahamwe ryihariye mu bikorwa by'ingendo zo mu kirere n'ubukerarugendo. Eden Global Travels yatanguye igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka w'2025. Muca mwumva ko mu minsi mike iri imbere tuzaba dukwije umwaka turiko turakora.
ifise intumbero yo gutanga ibikorwa by'umwuga kandi vyizewe ku bijanye n'ingendo z'abantu ku giti cabo, amashirahamwe ndetse n'abaja kurondera amashure hanze. Ishirahamwe ryacu rero rikorera mu gisagara ca Bujumbura munsi y'inyubakwa nshasha y'Ibanke Bankobu, ha ruhande ya Buja Cafe. Ku rundi ruhande hari microfinance y'abakenyezi, microfinance wise. Ibikorwa rero vya Eden Global Travels biratandukanye kandi bifasha abantu n'amashirahamwe mu ngendo zabo. Harimwo ibi bikurikira: gutanga no gufasha kuronka amatike y'indege. Aho rero tuyaronderera abantu mu makompanyi yose atandukanye akorera mu isi. Gutanga turatanga kandi impapuro no gutunganya ingendo z'ubukerarugendo. Turategura kandi ingendo z'akazi kwaba twituye, tugatanga inyigisho, amakoraniro n'ibindi bikorwa vyihariye bene ivyo. Turatanga ubufasha mu bijanye n'ivyemezo vy'urugendo n'izindi nyandiko dushobora gufasha umuntu. Intumbero yacu rero ni yuko Eden Global Travels riba ishirahamwe ry'akarorero mu Burundi no mu karere, ritanga ibikorwa vyiza vy'ukuri kandi vyizewe. Dushira imbere rero bino bintu bikurikira: turashira imbere ubunyamwuga, ico nico ca mbere. Ubugira kabiri, ukubahiriza abakiriya bacu, kandi tugashiramwo ubunyakuri, ubwizigirwa no gutanga inyishu zijanye n'ivyo umukiriya akeneye kandi ku mwanya. Hari ikintu rero twovuga ko tuba twiharije usanga mu yandi mashirahamwe benaya udashobora kubibona. Ibikorwa byacu muri Eden Global Travels tubikora imbere y'urugendo, mu rugendo kandi n'inyuma y'urugendo. Bisigura ko umukiriya wacu turamukurikirana kuva agitabura itike iwacu, tukamukurikirana ari mu rugendo kandi tukamukurikirana n'inyuma y'urugendo. Ico twifuza gushikako rero, turifuza kuba imwe mu mashirahamwe azimbere mu gutanga serivisi z'ingendo n'ubukerarugendo mu Burundi, no kwagura ibikorwa byacu kugira ngo dushikire abakiriya benshi cyane mu gihugu no hanze yacu. Ivyo ni intumbero dufise nka agence Eden Global Travels. Mu kurangiza rero, turashimira abakiriya bacu bose batwizera kuva dutanguye ibikorwa byacu. Aha tuvuga kuva twuguruye ijya tariki ya 26 Ruheshi. Abafatanyabikorwa bacu hamwe n'abamenyesha makuru badufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu, namwe turabashimira. Murakoze cyane kutwumviriza. Twese hamwe turabandanya kubaka ejo haza h'ingendo zizewe kandi zoroshe. Murakoze. Mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'umwaka Eden Global imaze ikora, twaratunganije igikorwa muri gisata c'abamukerarugendo. Twabonye igituma twatunganije kino gikorwa nuko twabonye ko mu gisata c'abamukerarugendo hano mu Burundi hakiri hagahaze. Rero twararavye dusanga umuntu yagiye gutemberera mu bibanza vy'iratiro ntaronka aho yokwivunira umusase, canke
ugasanga ahamaze umwanya muto yari ashaka kwamara akanya kanini ku mvo z'uko abuze uko ahivunira umusase, kumbura nyotewe adashobora kuronka icyo ahanywera canke yagomba kuhicara kugira ngo ashobore kuhirirwa n'ibindi vyiyumviro bishobore kuza. Rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko kasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi, twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo chute do mwishanga tumenyereye twese, chute do Karera iri mu Rutana. Ni kibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo byose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire, kuko isango yageze, ni kizoba itariki 11 z'ukwezi kw'indwi. Rero chute do Karera ni kibanza ciza cane, ni nayo mpamvu twateguye ico gikorwa aho tuzodugana abantu basanzwe bakunda gutembera igihugu, cyane cyane mu guhamagarira abantu igihugu cabo, le patriotisme. Ikindi naco ni kugira ngo duhamagarira abantu bakunde gutembera ibibanza vyabo. Burya twasanze mu Burundi, umurundi arashobora kuba ari mu Burundi aba mu ntara abayemo, ariko atamenye neza ibibanza vy'iratiro bihari canke ngo ashobore kubigendera. Rero twaragombye ngo mu kinofunofu bavuga ngo tu promouvoir le tourisme domestique. Le tourisme domestique ni kuvuga gutembera mu gihugu hagati, tumenye ibibanza vy'iratiro bihari ndetse tunabihurumbire cyane, kuko umunyamahanga ntazodukundira igihugu cacu natwe ubwacu tutagikunda. Haleluya, ngira mvuge Yesu ashimwe. Rero twaciye dutegura ico gikorwa kugira ngo umurundi wese ahari aronka ko karyo ko kumenya ibibanza vy'iratiro bigize igihugu, cane cane aronka karyo ko kugitembera, aruhurira umutwe, ndetse n'aba touristes internationaux, abakera rugendo bavuye mu bihugu hanze bashobore gushika, bamenye igihugu cacu, babone akaranga kacu, ndetse babone n'intara nziza dufise mu Burundi. Rero Eden Global Travel ntiyipfuza ngo kudandaza, oya, twebwe dutanga ibihe, dutanga umwidagaduro, dutanga on vend l'expérience, dutanga l'expérience. Rero muri ethique dukoreramwe nuko umuntu wese agendereye service ya Eden Global Travel ashobora kuyibamwo, ayiviva. Rero muri iki gikorwa twateguye muzoshobora kuviva l'expérience ya tourisme hano mu Burundi, muri iki gikorwa ca Adventure Brunch Time Karera 2026, aho tuzoshobora gufungura, dusangirire hamwe kuri ico kibanza nyene, hanyuma twidagadurire hajya nyene. Hazoba hari aba DJ, abaririmbyi ndetse n'abanyakaranga. Hanyuma kuri ivyo tuzoheza twige akahise k'ico kibanza c'iratiro, chute do Karera, mbega nibiki vyaberayo, tumenye na ntaryo ibikorwa vyabera kuri ico kibanza c'iratiro. Ego ahanini ni ico gikorwa turiko turabategurira, twashize ahabona kugira ngo umuntu wese amenye ko muri sama hari igikorwa gitunganijwe gishushe ca Eden Global Travel. Mwakoze kuntega amatwi. Ntiyivuze izina, yitwa Monsieur Griffo Ascension Irutingabo, nabonye ko yavyibagiye.
akaba asanzwe ari bagira ibijyanye na evenementiel na marketing muri Eden Global Travels. Benshi muri mwebwe muranzi bava mwibaza ngo akanavuga ko bakora iki ngaha. Yitwa Nahayo Darlene, ndi event manager, nkaba ndi n'umu journaliste n'umu influencer, nkaba naratewe iteka ryo gushobora kuba umufatanyabikorwa muri iki gikorwa ca Adventure kizobera mu Rutana itariki 11 y'ukwezi kw'indwi. Rero twavuze ko azoba ari umunsi mwiza cyane. Bon, nkuko muri tiya mu tsanzwe dukoresha azoba ari kirori. Hazoba hari ibikorwa bitandukanye cyane, aho tuzova ngaho i Bujumbura tugende turamenya ahatandukanye kuva ngaho i Bujumbura gushika mu Rutana. N'urugendo rw'amasaha ashika kuri 6, ariko ntuzobona ko uraryoherwa n'ivyo bazoba bariko barakwigisha, n'ivyo bazoba bariko barakubwira. Benshi turumva ngo ngaha tugeze ngo ni kwanaka, mugabo ugasanga ntuzi inkuru iri nyuma y'ico kibanza c'iratiro. Ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro, inkuru ziri nyuma yavyo, impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina. Hama tuce tubandanya dushike ahari Deshu do Kareha, ariho mu Rutana mwishanga. Ni kibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe. N'ahantu ucinjira utaranashika wumvirije amazi ariko aratemba ava hejuru, umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho, wumva uremurutswe, umva umengo ari ibintu bihindutse. Ndiko ndabivuga ukibaza ko ari filime, mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya. Hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba hari karaoke. Hazoba hari karaoke, harabazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba. Tuza turiko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavanga muzika, aribo ba DJ, ariwe DJ Phil Bites, benshi muramuzi. Hazoba hariho bariko baragira karaoke, ni Kabuz, ni Bravo, hamwe n'abandi batandukanye. Hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama. Turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete. Arana batazi uruvyegete ugwa n'ivyo ndetse uruvyegete n'ivyo kurya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mubifungurira muri ico kibanza ciza. Muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashuri yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye. Muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda, muzomenya abaja ingene vyakorwa. Ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa. Ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye. Ayo mazi ava mu ijuru, ayo mazi yavuye aha, abantu benshi badatahura aho ayo mazi yavuye. Hazoba hariho histoire yose y'ingene Judo Karera ihari kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri no munsi. Hazoba hari ukumenya ubwiza Judo Karera itekeye. Hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa. Hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matara atandukanye, ku ngabire zo gutamba, zo kuririmba, zo gukina zitandukanye. Rero nibaza yuko yoba ari rendez-vous ata muntu numwe yosiba. Ntumirira cyane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances, bavuga bati uyu mwana simbo n'ingene shobora kumutwara, zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu. Rero ntimugire ikibazo na kimwe, azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko, umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye, umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi, ku bwiza bw'u Burundi no kuco Burundi bushobora gutanga. Rero twabamagaye ngaho kugira ngo tubasabe mudufashe gutumirira abarundi n'amakungu, mudufashe gutumirira abagenzi banyu, inshuti zanyu, eka namwebwe nyene mwitumirire kugira ngo muzoshobore kuhaba kuri uwo munsi. Ndasubira mu itariki rituzibagire, ni tariki 11 Nyandagaro. Ndabivuze mu Kirundi 11. Okay, tariki 11 Nyandagaro. Abumva igifaransa le 11 juillet, abumva icongereza July 11, abumva igiswahili tariki 11 mwezi wa 7, abumva igishino 21. Eko, murakoze cyane. Muri kano kanya reka nsubize ijambo Gufler ya Ascension. Ico nari nasohotse. Muri kano kanya reka nsubize ijambo Gufler irutse ingabo atubwire mbega ibikorwa tuzovyikorana ni bande badufashe mu mugongo, tuba turi kumwe nabande. Murakoze cyane. Abamaze kwigaragaza mu kudufata mu mugongo hariho Musumba Cargo, Musumba Elcom n'umu official sponsor dufise hano ishure Penn International Academy and School for the Brand. Rero aba na hamwe na Eden Garden Resort dukoraniye hano, bagize igikorwa kinini cyo gushobora kutwakira. Turimva umutima ndetse n'abari mu buhinga bw'ivyuma, Creative Studio
nabo nyene bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma, ndetse abariko barakurikirana imbuga zacu barabona ko hariho ibiriko biracako bigiye bitandukanye bijanye n'iyi evenement. Nkaburira cane cane ndetse n'abandi bifuza kwifatanya natwe muri kino gikorwa, imiryango iracuguruye kugira ngo bamenyekanisha ibikorwa byabo, kuko iki ni igikorwa ca mbere nizera ko kibonetse hano mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi ni igikorwa mu nteguro yacu muzotangara mubonye muhishikiye mukabona ibikorwa uko bitunganijwe, uko ahantu hateguwe, uko ahantu hasa, ndetse n'ifunguro ukuntu zizoba ziteguwe. Cane cane novuga ni igikorwa ciharije, aho umuntu wese asanzwe afise ivyo yifuza kumenyekanisha ahawe akaryo kugira ngo ashobore kuza gutanga ico gikorwa ariko arakora, dushobore kimenyekanishiriza biciye muri no evenement. Hanyuma ni igikorwa kizokwakira abantu benshi bagiye batandukanye, guhereye ku bato, abakuze, ndetse n'abasanzwe bari mu bihugu bibanyi, ndetse n'abari mu bihugu vya kure. No kuvuga ko bizoba vyiza cane ubonye igikorwa cawe uri kurakora kimenya umunyamahanga, kimenya uwa hano atari bwakimenye. Rero nako karyo nteye, nako kamo nteye abifuza kwifatanya na kino gikorwa, imiryango iracuguruye. Ikindi naco novuga, ngira ntanga kanya ku wadufashe mu mugongo atubwire, ndetse atubwire mumenye bihagije n'ivyo bakora, ndetse atubwire n'igituma yifatanije natwe muri kino gikorwa. Muhawe ikaze kugira ngo mumutege yompi. Murakoze. Good morning. I'm very happy to be here. My name is Andrew Stephen. Ndaryohewe cyane no kuba ngaha. Izina ryanje ni Andrew Stephen. I'm the principal of Penn International Christian Academy and School for the Blind. Nkaba ndi directeur wa Penn International and Blind School. Ishure Penn International, ishure Penn International and Blind School. International ndi gutabironde. Murakoze. Ishure mpuzamakungu y'abagendana ubuhumyi. Yeah. So we are striving to achieve a genuine international education. Tugomba gutanga inyigisho that's accessible for all. Ishobora gushikira bose bagashobora kwironka. So the last 13 years. Ndi mu Burundi mu myaka 13 iheze. And other members of the team have been working in education in Burundi for a long time. Nakoze mu bijanye n'ivyinyigisho n'indero mu Burundi heze igihe kirekire. And we see the potential in Burundi for a real international school. Twarabonye potentiel mu Burundi y'ishure international, y'ishure mpuzamakungu. And so we have a passion, the same as Eden Global, to see Burundi achieve its potential. Kandi twarashoboye kugira ngo Burundi bushobore gushikira iyo potentiel twabonye. Ubushobozi Burundi bufite twabonye. So we are very happy that in September we will be open for new students. Turaryohewe cyane kuba mu kwezi kw'icenda tuzokwakira abanyeshuri bashasha. And they can register now. Our office is based in the same building as Eden Global. Barashobora kuza kwiyandikisha ubu kubera ko aho dusanzwe dukorera ibikorwa naho Eden Global Travel dusanzwe ikorera hajya nyene twabonye. And because of that we've had the opportunity to work closely with them. Kubera ivyo twarashoboye kuronka uburyo bwo gushobora gukorana nabo cyane. And when we were offered the chance to partner, we took it very quickly. Iyo turonse akaryo ko gushobora gukorana n'umuntu tukagira twihuse. Because we see the high standards that they're trying to achieve. Turabona ibintu bikomeye byo rwego hejuru bagomba gushikako. That match the same international high standards that we're trying to achieve. Kandi bikaba biri kumwe n'ibikorwa mpuzamakungu tugomba gushikako. So I think I've said what I can say. If there are any questions, I'm happy to try and answer them. Nibaza yuko ibikenewe byose nabivuzeho, hari ikibazo noryoherwa cyane no kucishura. Muri make yashikirije yuko
muri make akaba ashikirije yuko ishirahamwe ishure bazanye ari ishure mpuzamakungu rikaba rifise iciyumviro cyo gushobora gukorera ku buryo buri hejuru cane gusumba yandi mashuri yarari ngaha bakabonye yuko na Eden Global Travels ariho nyene bagomba gukorera akaba ariyo mpamvu bashoboye kwishima kwifatikanya natwe turabashimiye cyane kutwizera ubu rero ni wa mwanya wanyu abafise ibibazo bitandukanye barashobora kubivuga kugira ngo dushobore kubishura murahawe ikaze. Thank you for the question. The school is part of the Urige Foundation, which has existed for quite a few years now and has been doing great work all around Burundi, helping visually impaired and blind people. So the school is the natural progression, the next step to be able to serve that community much better. So yeah, we're part of the foundation, and you can find out a lot more about that by going to the website for the foundation or for the school, which will take you there as well. For the second part of the question, we are a day and boarding school, and we're based in Kabezi. So it's a very good location for a boarding school and close enough for the day school. So we are very happy to welcome all students there. Thank you. mbega ko mukorera mu birere mwaba mufise indege mukoresha navuze ko turafise amakompanyi dukorana nayo ayo makompanyi asanzwe yafise indege zayo twebwe wavuze amakompanyi dukorana sayo mu Burundi hariho za Ethiopian hariho za Kenya za Kenya zirahari Rwandair zirahari hariho n'izindi zose ku isi no kuvuga izo twebwe turakorana twebwe umuntu agize reservation tumugirira reservation muri kompanyi bivanye n'iyaja kandi twamurondereye ikibanza ciza afata inzira nziza urugendo rwe rukagenda neza hama mu Rutana nawo mwavuze ngo ko ari urugendo rw'amasaha 6 mbega tuzohagenda canke tuzogenda niki aha kuva ngaho Bujumbura tuja mu Rutana barinze bavuga ko ari amasaha 6 nuko ayo masaha yaharuriwe ku modoka zica mu barabara no kuvuga mu Rutana tuzogenda n'amamodoka kandi birateguwe nta ngorane nimwe hari imodoka zirahari nibaza ko turaza kubabwira neza ahubwo ibisabwa kugira ngo tuze dushike neza mu Rutana mu kwishura ikibazo uriya mu damu hariya yabajije murakoze damu yaraje kubaza hariya hariho kubijanye no ku na droit de participation mbega muribaza ati none umuntu azoja muri ico gikorwa gute azifatikanya n'abandi gute rero ni nayo mpamvu twabateguriye uko umuntu ashobora kwifatikanya natwe muri ico gikorwa nkuko natanguye ndabivuga ni igikorwa twese dutumiriwemwo ku bantu bipfuza kuryoherwa muri kano karuhuko kirici tugira twinjiremo rero ntitwabasize inyuma kandi ntitwabibagiye twarateguye ibiciro bitavuna aho umuntu ashobora kuza akifatikanya natwe turavye ukuntu ibintu byagiye bihinduka twaragerageje turabaha igiciro ciza cyane aho umuntu ato kwitesha ayo mahirwe ngo ico gikorwa kimucike rero urugendo tugabuye mu package cyangwa uturusho dutatu hariho akarusho ka mbere utanze amahera 250,000 harimwo ko tuzogutwara tukakugarukana during the travel canke pendant le voyage ntuzogenda urasinzira uzogenda urafungura uzogenda uranywa hanyuma ntuzorambirwa mwavuze ngo n'amasaha 6 mugabo ndibaza ko muri ayo masaha 6 ugiye mu modoka ugenda urafungura ugenda uranywa ndibaza kutazorambirwa hanyuma ikindi naco turabazobashikana kuri ico
kibanza twabateguriye ahazoba ari ikibanza ca mbere ciza. Ni ikibanza musanzwe murahazi mwese mu Rutana murahabona, ariko ntihazoba hasa kujya muhabona, hazoba hateguwe neza, mwicare muryoherwe n'izo ndirimbo z'abasanzwe babwira ubugenegene bwose, ndetse munafungure. Rero iyo tike ni tike ya 250,000 aho uzofungura ukanywa ibinyobwa bitambiye ku mahera. Itike igira kabiri ni tike ya 350,000 francs, amajana 350, ibihumbi amajana 350, aho muzogenda ntimuzorambirwa mu modoka zisa neza, amabus, amakwasiteri, hanyuma tubafungurire ku kibanza, mwidagadure, aho muzoba mufise na droit yo kunywa ibinyobwa vyambiye dusanzwe tugana hano mu Burundi muri Brarudi. Muzoba mufise droit ya 2 prises z'ivyo binyobwa sur le montant ya 350,000. Rero hariho akabirya package canke akarusho kagira gatatu, ni watanga frais de participation iri fixe kuri 600,000 francs. Harimwo akarusho ko kugenda mu modoka yiharije. Imodoka uzogiramwo si imodoka uzokumva ikinogo, ni imodoka utazumva ubushuhe, ni imodoka uzogenda ugasinzira avec une aisance complète. Uzofungura neza muri ico kibanza twaguteguriye, uzoba ufise droit yo kunywa icambiye canke ikitambiye bizokuvako, kandi uzoba ufise droit yo kurara. Tuzobaraza muri ico mu ntara ya Gitega muri Lenox ndetse na Martego, niho muzorara mu ntara ya Gitega. Bifuza kwifatikanya natwe, murumva ko uburusha ari bwinshi bivanye nuko ungana ku mufuko, kandi urusho muri ubwo burusho bwose umunezero uzoba ari nasubirizwa canke ntahara muri ico gikorwa. Ego nibaza ko nagerageje kwishura. Ngerageje kumwunganira ko batabitahuye. Kwinjira bisaba amafaranga ari mu buryo butatu: 250,000 uzoronka ikinyobwa gitambiye mugabo ca Brarudi kimwe, hamuronke imodoka igukura ibujumbura igushikana mu Rutana, yongera igukure mu Rutana ikugaruka mu Rutana, kuvuga ishika mu Rutana. Twabivuze nitwari gushirako yuko ari edition ya mbere bitazobandanya, twifuza kubandanya, kandi tuzohagarara cyane ku kintu twagize aca branch. Nibaza ko abenshi bakerarugendo bategura ingendo z'ubukerarugendo, kenshi turagenda tukaraba tukavayo tukaja ahandi, ariko twebwe turahitamo ikibanza kimwe, tugenda kurya tukanywa tukaryoherwa. Urumva tuzokora ahatandukanye. Uno mwaka twahereye mu Karera, ni nkuko mwaka tuzatwoja mu Rumonge, ni nkundi mwaka tuzaga i Bujumbura, tuzogenda ahatandukanye. Ariko nibaza yuko ari edition ya mbere kuri edition nyinshi cyane zigiye gukorwa hamwe na Eden Global Travels. Sinzi ko ikibazo ca mbere nacishuye neza Frank. Ikibazo ca kabiri naco ego hariho abaririmbyi bazobateramisha. Navuze yuko aba DJ ari DJ Philbert, sinzi ko bamwumvise. Hazoba hariho Kabul, Harmony Sound ko bita karaoke. Aussi turiko turavuga n'abaririmbyi batandukanye, harimo n'ama surprise bitwabwira kubera podcast taratungana. Murabizi sama ko haba hari umugongano w'ama evenement menshi. Turarindiriye inyishu abo twariko turifuza, bamwe ntibari ngaha mu gihugu, batubwiye tubarindire bataye kugira ngo dushobore kuyaga. Rero vuba muzomenya mbega ni bande bazoduteramisha, mbega ni bande bazoza. Hariho n'amasurprise abantu benshi bazoba bahari, abarivyi bahari iwacu basanzwe bari mu mahanga, ariko bazoba baje mu karuhuko. Rero mwo kwitega vyinshi birenze kuri uwo munsi. Hari ikindi kibazo turacakira murakoze. Iminsi mikeyi muri uno mwaka wose dukoze, abakiriya muri Eden Global Travels ntitwovuga ko tutabaronse, twarabaronse, kandi ibyo twagomba kubakorera nka Eden Global Travels twarabibakoreye kandi byagenze neza. Ariko gusa bidasigura ko
tutabandanya dushaka gutera tuja imbere. Iryo ni hangiro ryacu ryo kubandanya dukora ibikorwa kugira ngo bibandanye bitera bija imbere kandi biba byiza gusumbya uko byahora. Nico gituma twababwiye ko mu nteguro dutegura ari uko tubandanya dukora ibikorwa byiza kandi byizewe kandi birimwo ukuri. Ari naco gituma kandi twababwiye ko twebwe ibikorwa byacu kugira bibe byiza cyane, abakiriya bacu dukorana nabo imbere y'urugendo, mu rugendo n'inyuma kandi y'urugendo. Bisigura ngo iyo umukiriya agize ikibazo turanamwibutsa twebwe umukiriya wacu tukamubarira nti uribuka ku itariki iyi n'iyi n'iyi isaha iyi n'iyi utegerezwa kuba washitse kuri aeroport, tukamwibutsa kugira ngo ntacererwe ngo hajemo ibindi bihano ahombe amafaranga canke agira iki. Oya, turamufasha, turanamufasha n'igihe urugendo rwe ruba rwaheze akatumenyesha ko yagize ikibazo, umuzigo wiwe ukazimira canke ibiki, turamufasha kandi mu gushakisha umuzigo wiwe uba wazimira. Ni ukuvuga ari umukiriya twebwe ntitumutererana uko nyene, oya turamukurikirana ibituma umukiriya wacu dufise tumugumya kubera bazi service tumuha. Arico gituma ahubwo dukeneye ko ano majwi ashika kure kugira ngo n'abandi baze bifadikanye nacu kugira ngo izo service abandi tubaha bagashima nabo nyene kandi tuzibaronse. Umva mu ijambo rimwe uno mwaka twarakoze ariko kandi turakeneye gukora twongera dutera tuja imbere. Murakoze. Sanzwe baba hagati mu gihugu ntaco twiyumviriye ko cane kuva uko twasanze bigoye. Biragoye aho twotorera ati abamuhurira ngaha tujane hama tubasubize inyuma kuko twasanze byo ca bisaba yuko turondera imiduga ishika kuri 18-19. Rero ari experience yacu ya mbere, ari edition yacu ya mbere, byo bava bitugora ariko twarategekanije yuko nk'uwo vyoshoboka agashika hajya ku kibanza turiko turiga amafaranga twumurihisha dukuyemo ayo yo kwideplasa kugira ngo ashobore kugira izo zindi experience kuko nk'umuntu abigitega ashobora kuvuga ati ndashaka gushika mu Rutana mu mwanya muto nandi ndashaka kubizamwo mwene abo hariho amatike turiko turegeranya ku muryango vuba tuzobagendera ku maradiyo n'amateleviziyo musanzwe mukorerwako kuko ni intango yo kumenyekanisha kino gikorwa ariko si imperezo yacu. Rero hari byinshi tuza turabitura uko tugiye turabimenya, niyo twamenye uwo muririmbyi tuzojana tuzobahamagara kugira ngo tuze tumubereke ku maradiyo no ku mateleviziyo yanyu, nitwamenya n'abandi bashasha bazojamo ko ni benshi naho nyene vyose muzoza murabimenyeshwa. Ndabahamagarira gukurikirana cyane imbuga ngurukanabumenyi za Eden Global Travels, Instagram, Facebook hose kugira ngo n'ayandi makuru muzoshobore kuyaronkera. Ego murakoze. Thanks for the question. When we talk about when we talk about the foundation and the visually impaired students, a core mission of the school is to keep providing for those students. Mission y'iryo shure no kubandanya itanga kuri abo banyeshure nyene ba fondation w'iragiro basanzwe bari. So the work that the foundation has done in the past will continue. Akazi ka fondation w'iragiro yakoze muri kahise kazobandanya. And in fact, one of the main motivations for being an international school is to better provide for those students. Ikintu catumye twiyumvira kuba ishure mpuzamakungu ni kugira ngo dushobore guha ubwo bumenyi abo bana nyene bashobore kuba mpuzamakungu n'abanyigisho mpuzamakungu. When it comes to talking about the fees for the fee-paying students, hageze ku bijanye n'ivy'amafaranga n'uburyo bwo kuriha, there is a term that I use ijambo nakoresheje kare when I say a genuine international school. Ndiko ndavuga ishure mpuzamakungu ry'umutima mvamutima nyaryo. And one of the things that comes with that, as we know, is fees and a higher expense. Ico abantu benshi bazi nuko amashure azimvye. But there are many Burundian students that leave the country. Hariho abanyeshure benshi cyane b'abarundi bava mu gihugu. And they attend boarding schools in Kenya and Uganda and other countries. Bakagenda kurondera amashure y'uburaro Kenya, Uganda n'ibindi bihugu. So when you say, is it expensive? We have to compare it. For Burundi, maybe yes, it is expensive.
iyo turavuga ngo birazimvye turiko turagiranya ngaha mu Burundi ego birazimvye. But compared to sending your children to other countries and to different boarding schools around the world, no, it is not expensive. Ariko turabiye kubaruka abana babo kuja kwiga ahandi mu bindi bihugu namba Is that it is a genuine international education, which I will hand over to Mr. Silla to answer about what makes it international for the other part of the question. Yeah, ico no gumamagara ko nuko ari ishure ryiza ry'akaroro kandi mva mutima mpuzamakungu. Ibisigaye ndashobora guha Mr. Silla kugira ngo ashobore kwishura ku kibazo kijanye n'impamvu ari ishure international. Thank you for having me. Mwakoze kunyakira. My name is Mr. Silla Samuel, Nitwa Silla Samuel, and I'm the Vice Principal of Penn International Christian Academy and School for the Blind. nkaba ndicegera c'ishure Penn International Academy and School for the Blind. I must say I'm also excited to be here today Nkaba mbibawe cyane no kuba muri kino kibanza uno munsi to be part of this great activity that is ahead of us. mbibawe no kuba muri kino gikorwa ciza cyane kiri imbere yacu. Now, concerning our school and as far as quality and international standards are concerned, I would like to say this. Ku bijanye n'uko ishure ryacu rifise igihagararo ca mpuzamakungu nokunda kuvuga iki gikurikira. We are providing an international curriculum Dutanga urugero mpuzamakungu mu bijanye n'amashure which is based in UK, ifise icicaro muri UK ni hehe? United Kingdom. Ubwongereza. I know it in English, not me. It is called Pearson Edexcel. Yitwa Pearson Edexcel. This is a quality international curriculum Akaba ari ishure mpuzamakungu rya karite which does not only provide knowledge to the learners, idatanga gusa ubumenyi ku bagigako, but its main focus is providing the skills ariko itanga skills. Just make kind. Ubumenyi burenze gusumba ubumenyi busanzwe bubayabaye. skills that enable the learners to be self-sustainable when they leave the school. Okay. Ntibatanga ubumenyi gusa busanzwe buherana n'ishuri, ariko ubumenyi bwafasha kugira ngo n'umugihe baba bavuye ku ishuri bashobore kwibeshaho mu buzima busanzwe. And therefore, the main focus and the objective of the school, in as far as the curriculum is concerned, is to provide the skills, not just the knowledge. Rero ico dushaka ni uguha abantu ibintu bizobafasha kubandanya babaho inyuma y'ishuri apana gusa ubumenyi bujanye n'ishuri. So far, we have been able to recruit teachers, international teachers, Gushika uno munsi turamaze guhamagara abigisha mpuzamakungu, mostly teachers from East Africa, from Kenya, Uganda, Burundi, and also UK. benshi bava muri Kenya, mu Buganda, mu Burundi hamwe no mu Bwongereza. And therefore, because we have had their credentials, we believe that they are going to provide the best education for our kids here in Burundi. Kubera ivyo turazi yuko bazotanga inyigisho nk'uko tuzifuza ku bana bacu hano mu Burundi. Other than the teachers, uretse abigisha, we are also securing the best facilities for the students. turiko turagerageza kugira ikibanza kibe gifise ibintu bituma boroherwa mu kwiga kuri iryo shure. So facilities in ICT lab, in science lab, and also visually impaired centers that are going to provide the best facilities so that they can get the best education. Turiko turondera ibikoresho vyiza kandi bikomeye mu bijanye n'ivyo nkoranyabwonko informatique, ku bijanye n'amasiyanse mu Kirundi ni ubuhinga bizobafasha kumenya kugira ibikomeye. Thank you.
And also, as you can see from the leadership, we have leaders who have experience in running international schools, myself and Mr. Andy. Nkuko mwabibonye tukaba jewe hamwe na Mr. Andy panaje Mr. Stephen na Mr. Andy bakaba bafise ubuhanga bukomeye cyane mu bijyanye no kuyobora amashuri mpuzamakungu. And as I conclude, mu kurangiza, education, you cannot say education is really expensive if you're giving the quality education. novuga yuko ibijanye n'ivyo kwigisha birazivye iyo uri gutanga inyigisho nziza kandi zifise karite. Education can only be expensive if you do not value education. Ariko ubwigisha buzimba iyo utariko urabuha uburemere busanzwe bufise. And because we believe we are going to provide the best education in Burundi, what Mr. Andy usually calls genuine education, we don't believe it is going to be expensive, it is going to be friendly. Kubera ko tuzi yuko ubwigisha n'ubumenyi tuzanye ari bihanga kuvyo bisanzwe biri ngaha, bidushobora kuvuga yuko bizozimba haba namba kubera tuzanye inyigisho nziza cyane. So we welcome the parents to start registering. Places are limited. Thank you. Tukaba duhamagariye abavyeyi kuza kwandikisha abana babo kubera ibibanza ni bike cyane. Murakoze. Reka dufatikane ukanya kugira ngo tubashimire ku bwitange mwagize mu kwemera kandi guhagarika imirimo yanyu mukifatikanya nacu muri no mwanya wose tumaze ngaha. Turabashimiye cyane, turashimiye abaje baserukira ishirahamwe Musumba Ericom, Musumba Cargo, Eden Garden n'abandi bose bamenyesha amakuru mukoraniye ngaha. Mwumve ko tubishimiye, mwakoze cyane, Imana ibahezagire, murakoze.